Amahoro neza, nizere yuko mukomeye aho muri hose. Uno munsi nashaka tuganire kandi kubera hariho ababinsavye ku kintu cane cane ngomba gushimikira kuri twebwe abarundi benshi ku rugero runini turemera Imana kandi ushima tuyemera si ukuvuga yuko ukwemera kwacu kw'Imana nk'abarundi nk'ihanga ry'abarundi ari ikintu twigishijwe abanyamahanga baje basanga mu Burundi twemera Imana, twaremera Imana rugira vyose, Imana itanga ibibondo, Imana umuremyi w'ijuru n'isi, itanga imvura ikameza ibitegwa, Imana imanira bose idakumiye, Imana kandi ariyo igaba ikaganza, igaha uwishatse, uwidashatse ikamwima. Abarundi rero muri uku kwemera Imana kwacu ni ibintu atari gusa idini, ni n'umuco w'ikirundi, kwemera ko hariho un être suprême, kwemera ko hariho ikintu kiri hejuru y'abantu. Rero uno munsi igituma ngomba kugaruka kuri uku kwemera kwacu nuko mu vy'ukuri hari igihe usanga tubishizemwo gusamara, canke naho ugasanga hari ababikoresheje mu kudusamaza, canke naho ugasanga mu vy'ukuri ukwemera kwacu ntitugushize mu ngiro ngo inshingano zacu nk'abemera tuzishitse. Kubera iki ndiko ndavuga ibi? Nibaza yuko benshi muri mwebwe abafise aho muja gusenga mu misa, nabo baba batagenda kenshi bashobora kuba bamaze kuvyumva kenshi. Muri Bibiliya hariho ahantu havuga ku butegetsi aho buva n'igituma dukwiye kubwubaha. Ikintu ngomba kuvuga kuri ivyo uno munsi ni kijanye n'ubwo butegetsi aho buva, ico twebwe nk'abanyagihugu dusabwa, n'igituma dukwiye kwitondera cane ingene dutahura ico Bibiliya ivuga kuri ivyo bintu. Muri make rero, Bibiliya ni vy'ukuri irasaba abantu kubaha abaganza. Bibiliya kandi iranavuga yuko ubutegetsi canke ukuganza kuva ku Mana. Ariko Bibiliya kandi ikongera ikavuga yuko hariho ubutegetsi buva kuri wa mubi, kuri inakibi, sekibi, satani. Ikibazo rero gica kiba, none twebwe nk'abizera, nk'abemera, dutandukanya gute ubutegetsi bwavuye kuri wa mugwanizi, sekibi, satani, n'ubuvuye ku Mana? Kuko ubwo bwose bubiri Imana irabureka bukabaho ku mpamvu nyinshi. Rero nubwo ari kimwe mu bintu bicanishamwo abemera, cane cane iyo ukwemera kwabo gucumbagira, nagomba uno munsi tukivuge ko nk'abarundi
kuko ni ikintu mbona yuko mu myumvire yacu, mu kwemera kwacu, tugomba kugerageza kugisigurira abana. Rero reka ntangurira kuri iri jambo riri mu Baroma, mu gitabo c'Abaroma, igice ca 13, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Dushobora no kubandanya, ngira ndondere Bibiliya, ndasoma muri Bibiliya y'icongereza no muri Bibiliya y'ikirundi kugira ngo bije kunyorohera gusigura neza ico ngomba kuvuga kuri uku kuntu tugomba kwemera no kubaha no kubahiriza abaganza, ariko kandi tugagomba no gutandukanya abaganza baganzira sekibi n'abaganza mu vy'ukuri bakora ivyo bari bakwiye gukora, bakorera abanyagihugu. Rero muri ico gitabo c'Abaroma haravuga ngo let everyone be subject to governing authorities, for there is no authority except that which God has established. Authorities that exist have been established by God. Ni make nta butegetsi buriho butava ku mana. Ari nayo mpamvu dukwiye kubwubaha. Muri Bibiliya y'ikirundi hariho Bibiliya ubu bita y'ikirundi coroshe. Muri iyo Bibiliya havuga ngo umuntu wese akwiye kubaha abategetsi, kuko ata butegetsi na bumwe bubaho Imana itabushizeho. Ubutegetsi buriho bwashizweho n'Imana. Nico gituma umuntu wese agarariza ubutegetsi aba agararije urutonde rw'Imana, kandi uwukoze ivyo aba yikwegeye gutsindwa n'urubanza. Ubisomye gutyo ukavyigisha uko, mu vy'ukuri mu Burundi no muri Afrika henshi abategetsi baragukunda cane, kuko bituma abategetsi bubahwa na bose, kandi bituma ibi bintu vyose twita opposition, ibintu vy'abantu bose bavuga ivy'ubutegetsi butakoze neza, muri iyo myumvire muri make ntibibe bakwiye kuvugwa. Ariko abemera ijambo ry'Imana, cane cane abarisomye baryitondeye canke abagize amahirwe yo kwigishwa ingene risomwa, hariho ibintu vyinshi bikoreshwa kugira ngo umuntu atahure ijambo ry'Imana. Kimwe ni igihe usomye umurongo muri Bibiliya, ariko wabandanye usoma Bibiliya handi ukazosanga hariho uwundi murongo usa n'uhinyuza uwo wasomye. Muri ico gihe ugomba kurondera ugutahura kuruta ugutahura gutahuwe bukwi na bukwi ugisoma. Ugomba kwimba kugira ngo utahure mu vy'ukuri ico ukwiye kwemera n'ico ukwiye gukora mu kwizera kwawe. Rero muri Bibiliya nyene tuhasanga uburorero bwinshi bw'ubutegetsi bubi. Aha sinashatse kuja ku yindi mirongo myinshi, hari indi mirongo myinshi ivuga nayo nyene yerekana yuko abantu bakwiye kubaha abaganza, kandi mu vy'ukuri nivyo bikwiye kuba, kuko baba bariko bakora inshingano
bakorera abo baganza. Ikindi gihe tuzogaruka ku bijanye n'ingene ivy'intwaro Bibiliya ivyerekana, kuko Bibiliya kuva ku gitabo ca mbere tanguriro gushika ku ca nyuma ivyahishuriwe Yohana ubonamwo style ya leadership Bibiliya itwigisha nivyo twita servanthood leadership. Ivyo bizofata uwundi mwanya, ni kuvuga ngo kuba abakozi babo utwara. Ariko uno munsi ico ngomba kugarukako, ntarinze gufata umwanya munini wo gusoma amajambo menshi yo muri Bibiliya, kuko menshi n'amajambo abantu basanzwe bamenyeye. Dufata akarorero, ubutegetsi, kandi aha ndiko nishimikiza Bibiliya gusa, kuko hariho ibindi bintu vyinshi, bimenyetso vyinshi vya kahise n'ibindi bishobora gusigura ibindi bintu uko ndiko ndabisigura, canke bikongerako ibindi, canke naho wanashaka hakaba hobaho n'ibindi bibazo kuri la précision historique des textes bibliques. Ivyo navyo nyene nagomba ndabibikira uwundi munsi, nibande gusa kuri iki kintu co kubaha n'ingene dukwiye kubaha abatuganza, na ryari tudakwiye guhora iyo bariko barakora ibitabereye. Rero mu gitabo ico nyene ca Bibiliya tubonamwo igitabo co Kuvayo. Igitabo co Kuvayo mu vy'ukuri gisoma usangamwo ubutegetsi bubiri bunigana, bumwe buva ku Mana, ubundi buva ku mugwanizi. Iyo tubona ubutegetsi bwa Farawo, aha ndiko mvuga uko Bibiliya bivuga, tubona Farawo ari umwami mubi yafashe mpiri ubwoko bw'Imana. Tukabona Mose afashwa n'Imana, ahabwa ubutegetsi buvuye ku Mana kugira ngo akure ubwoko bw'Imana mu kaga bwarimo. Muri make, nimba Mose yaserukira ubutegetsi buvuye ku Mana, Farawo yari afise ubundi butegetsi uko Bibiliya ibitwereka aserukira canke akorera, bugwanya Imana n'ubwoko bwayo. Muri make, iyo Farawo yari gusoma Abaroma, yari kuvuga ati oya, ni vy'ukuri ubu butegetsi bwo muri Egiputa, bwo mu Misiri buradutoteza, buratwica, bwadufashe nk'inyagano, kuvuga nk'abagurano, budukoresha ibikorwa biruhisha amasaha arengeye, butwicira abantu, bukica abana n'abakuze. Ubu butegetsi naho bukora ivyo, Mana, ubutegetsi buva iwawe, tugomba kubwubaha. Muri make, izi nyigisho z'uko ubutegetsi bwose buva ku Mana tugomba kubwubaha uko, tukabureka uko, ntabwo ari inyigisho za Bibiliya. Bibiliya iratwereka yuko ubutegetsi bubi abantu batagomba kubwemerera gukora ivyo buriko burakora, uhereye ku Mana yonyene ubwayo. Imana harageze igihe iravuga iti enough is enough,
trop c'est trop. Aba bantu ngomba kubakura mu maboko y'ubu butegetsi bubi. Bien sûr yuko nabo ubwabo babigizemo uruhara, kuko iyo badashaka kugenda Imana ntiyari kubaterura. Muri make rero, aha ni Bibiliya igitangura, duca tubona ingene ubutegetsi buvuye ku Mana n'ubutegetsi bugwanya Imana buriho bwose muri ino si. Umuntu rero akubwiye ngo ubutegetsi ubwemera uko buri, bwaba buriko burica abantu, bwaba bwafashe abanyagihugu nk'inyagano, bwaba bubatoteza mu kubatortura, bwaba bubapfunga atamanza ziciwe, bwaba ataco buriko burakora ngo igihugu cogorore kive mu nzara n'ubukene, bwaba buriko buranyotora, sino kunyotora no kununuza itunga ry'igihugu, bene ryo bishwe n'inzara, ngo ubwo butegetsi ivyo vyose nitubireke ngo kubera buva ku Mana, mu vy'ukuri ngaho ntuba uriko ukurikiza inyigisho za Bibiliya. Bibiliya iratwereka abandi bantu benshi bagiye baba abategetsi babi. Ntawo bigarukako, murazi yuko hari abantu nka Jezebel babaye babi ku buryo bategeka n'ubwoko bw'Imana, aha ndiko nkoresha imvugo ya Bibiliya, gusenga ibigirwamana. Ubwo butegetsi Imana yarerekanye neza yuko itabushigikiye, kandi Imana ntiyaretse guhana ababwemereye gukora ivyo bubasaba. Mu gitabo ca Daniel tubonamwo izi nyigisho zibiri naho nyene zinyinyurana nk'uko tubibona muri iki gitabo co kuvayo, kuko nka kurya Mose yahakanye akaja imbere akanica umuntu. Mose yishe umunyegiputa kubera asanze ariko afata nabi ubwoko bwiwe, aremera arahunga, kandi amaze guhunga Imana ntiyavuze iti ntaco ndagufasha kuko uri umwicanyi, ahubwo Imana yamutumye iti uri umuridere mwiza, genda ndakwiyeretse uzane n'abasigaye ubakure muri burya buroko. Iki gitabo ca Daniel rero, Daniel murabizi ubwa mbere hoho yari yatwawe nawe nyene nk'inyagano. Umwami wa Babuloni yagiye gutera Israel mu vy'ukuri atanabiteguye cane, kubera yari avuye mu rundi rugamba, ariko yibuka yuko hariho iyindi mission militaire agomba kugira, atera Israel. Hanyuma atora abantu bakiri bato, Bibiliya bivuga yuko b'abanyakaranga, abantu bahungu bakiri bato basa neza, arabatwara kugira ngo
avait exposé sur la réalité za leadership ya Babylone. Kandi nze gusigura vyinshi, ibi navyo vyotwara umwanya munini. Abantu b'abasomyi ba Bibiliya canke abize theologie barazi le pouvoir de Babylone ico isigura. Isigura juste tout ce qui est opposé au pouvoir de Dieu. Amaze kubashikana, murazi yuko hari bagenzi biwe batatu, Meshak, Shadrach na Abednego, igihe kimwe kundi mwami banse gusenga igishushanyo yahagaritse. Umwami yashaka kugira un test muri empire we yose, arabe ko abantu bose bamwemera. Abasore batatu baravuze bati oya ntibishoboka, ibi uri kuragira n'amakosa, ubwo butegetsi bwawe ntibuva ku Mana, ntidushobora kwemera ivyo butubwiye, kuko ivyo butubwira biranyuranye n'ivyo Imana ishaka ko dukora. Imana ishaka ko tuba abantu beza, dukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda, ishaka ko tuba abantu bafasha, bateza imbere igihugu, muri make ishaka ko tuba abasitoyen responsable. Buriya iyo abantu bababwira ibintu vyinshi cane vyo mu mpemu n'ibiki, le message de Dieu revient ku kintu kimwe gusa. Shaka uci ushaka, uvugishe indi mushaka, wigisha ivyo ushaka, le message biblique ihagaze ku kintu kimwe, urukundo. Point entre. Ni ukuvuga ngo ico wewe ushaka ko kikubako no kwikorera, nico ushaka, nico ugomba gukorera na mugenzi wawe, ton voisin, dans l'entourage. Ivyo bigaca bigenda birafatana gushika mu gihugu cose. C'est ça les citoyens responsables Bibiliya ishaka kutuba. Iyo rero abantu baza bakababwira ngo ntuvuge ngo naho ubutegetsi ngo bwakoze bijya ntuvuge, cyangwa ukabona abandi bitwa ko ari abakozi b'Imana, mu by'ukuri n'abakozi b'ubutegetsi bajejwe kwigisha abantu kubukurikira gusa, naho bwoba buriko bukora nabi. Iyi ni ingeso abarundi dufise tudakura ku Mana twari tuzi kera kuri ba sogokuru, kuko mwibuke yuko ku Mana ya kera n'umwami baramushengeza bakamubwira bati abashinga ntahe baragukeneye, ucibwa urubanza kuko ivyo wakoze ntibikorwa. Atsinze agatsinda, atsinzwe agatsindwa, kandi utsinze ntibatsindaho, utsinzwe ntibatsindaho. Mugabo bari bafise abategetsi b'ico gihe ico bubaha. Yamara abategetsi tubona muri Afrika, mu Burundi n'ahandi muri kino gihe, bashaka ko bakora amafuti ariko ntihagire uvuga. Uvuze ukaba ubaye umwansi wabo, ahanini bashobora no kukugira n'umwansi w'igihugu. Ntabwo abakristo uko ijambo ry'Imana ribigisha bagomba guhora imbere y'amabi akogwa. Iyo mubona abayobozi bamwe bamwe b'ishengero katolika bahaguruka bakavuga bati ibi ubutegetsi buriko burakora n'amakosa, kandi bakagira mu rupfasoni bakavuga biti hoba ibi n'ibi, bakwiye gukosora ibi n'ibi. Biya biri mu nshingano z'umukristo wese. Iyo ubona abandi bategetsi bamwe bamwe b'ayandi madini, ntashatse kuvuga, bihorera taco bavuga, abandi nabo bari mu kwaha k'ubutegetsi, kandi mu by'ukuri abakozi b'Imana bashaka kuba
abantu ataho begamiye bigisha iryo jambo ryayo gusa, bijya navyo bikwereka yuko abo bantu bataye umurongo, bataye inshingano zabo. N'umunyagihugu asanzwe agomba gushobora kugira ico avuze iyo ubutegetsi butariko burakora ivyo bwagomba kumukorera. Ikindi naco, dufate nuko turonse abayobozi beza bakora ivyo bajejwe neza, nabo nyene ubwo butegetsi nubwo bwoba buva ku Mana, Imana siza hasi ngo ibahe ubutegetsi, babuhabwa nawe nanje. Bigaruka kuba ko abategetsi b'abategetsi ari twebwe abanyagihugu. Imana ni twebwe ikoresha kugira ngo dushireho abategetsi beza, ni na twebwe igomba gukoresha kugira ngo dukureho abategetsi babi. Ibisigaye vyose abantu bashobora kubigisha ivyo bashaka, mugabo Bibiliya uyuguruye ukayisomana umutima wicishije bugufi, ugomba gutahura, si ikintu kigoye gutahura. Nico gituma uravye na les personnages bibliques ubonamwo abantu babayabaye, abarovyi, kabonamwo n'abantu bakomeye batwara ibihugu, babaye abami, abashikiranganji ba mbere n'abandi, abize n'abatize, abadandaza n'abakorera leta. Abo bantu bose barimwo kuko si ibintu vy'ibinyegezwa, ni ikintu coroshe gutahura, un message d'amour, un message de responsabilité. Niyo nta kindi Imana ishaka ku bantu. Ni vy'ukuri ko Bibiliya ifise ikibanza iha abategetsi, ariko ifise n'ico ibashiramwo iyo ico barimwo batagikozemwo ivyo bashaka gukora. No musi rero ndabigarutse ko kubera iki? Kubera yuko hari abantu babwirwa ngo muteza kwiyandikisha muje gutora, muteza gutanga amahera y'amatora. Abo bantu ugasanga harimwo abaraye ubusa, ugasanga harimwo abatagira amahera yo kugura umuti, ugasanga abo bantu bose bapoperanirijwe hamwe muri ivyo bintu, mugabo bagenda ku bakozi b'Imana akavuga ngo ngo niko bigenda, ngo nukubaha ababaganza. Nagomba guhamagarira abarundi mu vy'ukuri kandi mu rupfasoni rwinshi kumva ko uwo muco dufise wo kubabarira imbere kugira twerekane ko twubaha, ahanini ataco ufasha. Ndazi yuko message nk'iyi abategetsi bamwe bamwe bashobora kutayibona neza. Mvuze bamwe bamwe kuko ndazi neza ntakekeranya ko hariho benshi mu bategetsi b'u Burundi iyi message bayishima, ariko naboba batayishima, nagomba ndabasabe yuko niteguye kuganira nabo kuri
izi nshingano z'ubutegetsi, kuko hariho n'ubutegetsi buva ku mana, hanyuma bumaze gushika ku butegetsi bugahitamwo kuyivako, bugakorera uwutabatumye canke utabashizeho, ari we Satani. Twese turibuka Satani ariko aragerageza umwana w'Imana. Mwibuke aha n'ubu ndakoresha imvugo ya Bibiliya. Utemera Imana, utemera byose biri muri Bibiliya, ko muri ibintu byose nta kamaro bifise kuri wowe. Mugabo abarundi ibice birenga 90% barayemera, baba abakirisu n'abatari bo, kuko twamye tuyemera. Nako mvuga rero nti umwana w'Imana atari umuntu nkanje canke nkawe. Satani yamutwaye ku munara muremure hejuru, aramubwira ngo raba ingene isisa, raba rirya tunga ririmo, raba ivyo vyiza biri imbere yawe, ivyo vyose ndabiguha niwafuka mukansenga. Umwana w'Imana nyene ivyo ntiyabikoze. Mugabo iyo message tubwira iki? Tubwira ko Satani nawe nyene afise ububasha bwo gutanga ubutegetsi, ariko agusaba guhakana Imana. Mu yandi majambo, agusaba kudakora ivy'Imana ishaka, agusaba kudatunganiriza abategetsi abanyagihugu mu butegetsi bwawe, agutuma gukora ibinyuranye n'urukundo, le message d'amour, we agutuma gukora ibibabaza mugenzi wawe. Abategetsi barakwiye kwibaza nimba naho ubutegetsi bwabo bwa bwaravuye ku Mana, ubu butari mu minwe y'ugwanya Imana Sekibi, ari we mwami w'isi nkuko Bibiliya imwita. Rero barundikazi, turakwiye kwiyumvira cane ku nshingano zacu iyo abategetsi bakoze ivyo tudakunda, iyo abategetsi bakoze ibitubabaza, iyo abategetsi bahonyanze agateka kacu, iyo abategetsi batwarira bamwe bagakumira abandi. Turakwiye kwibaza impamvu abategetsi badafata ingamba zikwiye zo kudukingira ibiza n'inzara. Tukibaza impamvu abategetsi barungika abana bacu kuja gupfira muri Kongo, mu ntambara tutagiramwo inyungu n'imwe, kandi dufise intambara nyinshi zo kugwana mu gihugu kugira ngo kigaruke ku murongo. Turakwiye kwibaza ubutegetsi dufise nimba buva ku Mana canke nimba bwayivuye ko, nimba bukikorera. Muri iki gihe twegereje amatora, dukwiye no kwibaza mbega umuntu tumutora kuko yatumariye iki? Turakwiye kwirinda kubaha gusa abategetsi kuko ariko abantu babitubwiye. Turakwiye
gusoma Bibiliya mu kuri no mu mpwemu kugira ngo ugutahura kwacu kurengere insiguro twumvise kuva kera zitubwira ko guhora ari wo muti, ko guhora ariko kubaha. Turakwiye gukebura abatuganza, aho kuba abagabo n'iryo turakwiye kurivuga rishatse rikaduhitana, aho tugize Imana rigakiza benshi. Imana ibane namwe.